Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Hanyuma muri no video ngiye kubereka ingene ushobora kwigarukanira amafoto yose uba wafuse n'amavideo, ibintu byose mbere uba wafuse biri muri stockage ya telefone yawe. Hari gihe bikunze kukubako ukagira panique, par exemple turafise amafoto ngaha, tuba dufise muri telefone ugasanga wayafuse. Reka turabe nk'akarero nk'izi foto twafotoye. Uraje izi foto urazifuse, urazifuse comme ça, ukacugira panique ukiyumvira ingene uzosubira kuzibona. Murabona neza yuko ifoto twamaze kuba tuzifuta. Reka tuzifute izi foto twafotoye zose, murabona yuko tuzifuse. Ukacugira panique ukiyumvira ingene izi foto uzosubira kuzibona. Nico cigwa c'ubwenge renda kuzana ino munsi. Ndakuzaniye application y'ubwenge guys, application ishaka kugufasha kugarukana ibintu byawe byose. Reka mbere cyo twongeye tugende dufute n'amavideo kugira ngo icigwa tukirabire hamwe. Twongeye dusubireyo tuje no ngaha muri video cyo turaba video twofuta, kanaka video twofuta. Izi video zose zo muri Janvier tuzifute. Yes, hanyuma ce tuzifuta nkuko nce ndabereka ingene ibintu byose uba wafuse muri telefone yawe ushobora kubigarukana guys. Okay, mugumana rero nanje gushika impera ya video kugira ngo hatagira kana kamwe kaza kwigira kabacika kuri kino cigwa c'ubwenge cingene ushobora kugarukana ibintu byose uba wafuse muri telefone yawe. Ariko ukaba uri mushasha, nimba ikicego kiravye kuri Facebook cyangwa ukaba kiravye kuri YouTube, ndagusaba kunyarukira muri YouTube kandika ijambo New Life Studio Bugenyuzi, New Life Studio Bugenyuzi. Aha mukore recherche nkuko wongera garuko kubite mwari no zina nyene, waza kubona akantu aka kantu kanditse ko s'abonner. Nico nifuza ko wamfasha ucukubita s'abonner. Hanyuma nanone ntiza kuba birangiye ucugaruka kandi uconde kuri no nkengeri ino nzogera kugira ngo hatagira video nimizo gucika kubite kwa mucuza hano handitse toutes les nouvelles vidéos. Iki nico gishigikiro ngusaba, uku niko kunshigikira nza kuba ngusaba. Video z'ubwenge ziriko murazibona ko zigiye zitandukanye. Murabibona yuko hariko video nyinshi z'ubwenge zigiye zitandukanye, zijanye n'ibintu bitandukanye. Urashaka kuca uziraba kuri no channel yacu nyene ya YouTube. Okay guys, hanyuma reka tugire ku cigwa c'ubwenge. Ni gute rero twagarukana amafoto twafuta? Okay, uraza kuja muri Play Store yawe, uza kunyarukirayo ucuca hano muri recherche nyene turondera ibintu n'abantu, uca bandika ijambo ULT data, ucukubita recherche ULT data. Hanyuma ya application yamaze kuza, cha tukutori iyi nyene iyi tuyinstale ndabibereke. Hanyuma application tukiriko turainstalla, ndagusabe gukora partage, wandike no muri commentaire ikindi cigwa wowe wifuza ko tugukorera, kuko twebwe tubayeho ngaha turaba commentaire zose. Nta commentaire nimwe yo muri YouTube ntishura, nta commentaire. Please wifuza icigwa ndagukorera buraba video zanje kuri YouTube, kuko nta commentaire nimwe yo kuri YouTube ntakora. Hanyuma ndabibutsa ku bakeneye kugura ama telefone Android, Samsung na Nokia, nizo telefone ziko zaraboneka cyane muri no minsi. Murashaka kuturondera, nimero yacu ni nyene iri ngaha kuri screen. Murashaka kuturondera kuri WhatsApp, telefone tuyibagezaho. Dufise agence i Bujumbura. Murashaka kurondera uwitwa Obama i Bujumbura, abari mu Gasenyi, nkuvuga ayigusanza aho buri hose. Hanyuma hagati mu gihugu naho ndashaka kuyikugezaho Igitega, Karusi n'ahandi. Telefone Android zigezeho Samsung Galaxy A24, A15, A04e, A03 Core, A05 normal, A05s, Nokia 7D, C32, Nokia HMD n'izindi ku makapasite agiye atandukanye. So guys, application yahejeje kuba install. Uko birazogenda rero catuza tuyugurure application. Hanyuma nyene tukiyugurura, iraza kudusaba ko tuyiha uburenganzira kugira ngo ishobore gukorana na stockage ya telefone yacu. Tuza kugenda tugira accept yes. Hanyuma turaza kuza kuri accéder à l'application ya hejuru, twinjire muri application ya twebwe. Urabona ngaho bariko batubwira ibintu byo
ngo vy'amadolari ibi twebwe wapi ca tuvyihoza ca tuduga hariya kwa ruriya runtu rwa hariya hejuru, uruntu rwaha hejuru tuvyihoze. Yes, application yamaze kuba ihari. Murabibona récupérer données WhatsApp, ivyo kuri WhatsApp byose ushaka kurabigarukana, ivyo kuri message ukabigarukana n'ibindi. Yes my people, twebwe rero ikintu ca mbere reka tubanze tuze ngaha kuri foto tugarukane ya mafoto. Ca dushana hano handitse foto. Hanyuma tubanze tuyihe uburenganzira ikore muri telefone, kuko urabona nivyo iriko yatubaza. Ca tumanuka no hepfo aha tuyihe uburenganzira kugira ngo ishobore gukorana na telefone. Ca tugira autoriser l'accès pour gérer tous les fichiers, amafishe yose. Okay guys, turayihaye uburenganzira. So ca tuza rero ca tuza ngaha kuri foto. Twinjiye kuri foto iciraza gukora use this folder, tubanze tuyihe access encore. Tureha ama autorisation menshi guys y'ahantu biza gushikira, reka twebwe tugire DCM, ca tugira camera, ca tugira utiliser ce dossier, autoriser. Murabona ko tugenda tuyiha uburenganzira bwinshi nyene. Munkurikirane etape par etape ca tugaruka. Ubu rero tugomba twinjire kuri foto iyo yiza gucisikana za foto zose twafuta ikizigarukana. Tuza kuza kuri foto. Use this folder. Tuza gufyondako. Grant permission. Yes my people. Nukuvuga guys tugeze ngaha, reka cyo duca kuri aka kantu kanditse ko ignorer autorisation et numériser directement. Cyo dushonda kuri aka. Yes, cyo dushonda kuri aka. Muze kundabira amafoto yose amwe nafuta, muze kuyaraba ya mafoto nafuta guys irikira scanner. Yes my people, amafoto yose nafuse henga irikira scanner, irikira yazana. Ndibaza muri kubibona guys, amafoto yose nagiye mfuta. Donc birumvikana ikisikana telefone yose, nkuko muri kubibona guys. Ni foto nyinshi cyane. Tunani nafuse zose mu minsi heze zose. Noneho nazimwe nafuta ndibaza mwazibonye uhere kuri ziya zabajya abanyeshuri bambaye ama uniform. Zose uri cicu ukora urabona ngaha aha hepfo nimusome aha hepfo murabona irikiranariza ifoto 5,000. Ndibaza muri kumabibona ngaha ifoto 6,000. Ndibaza hano muri kumabibona hano hepfo kuri klasikana ibintu byose maze gufata kuri telefone yanje. Hano hepfo sinzi ko muri murabibona aha hepfo kuri aka kantu aka kantu sinzi ko muri murakabona. Iki twereka amafishe yose ntitwabivamo ko telefone yanje ica ku ibintu byinshi nyene mbona nagiye mfuta ibintu byinshi bitandukanye. Ifoto zose igeze mu 7,580. Reka tuyitegereze turabe. Nanone ushaka kuyistopinga ngaha aha hepfo ubonye wahejeje izo washaka, kuko urumva nka telefone yagiye usanga nka je ndazi 100 byo kwira. Reka tugire stop ngaha. Sawa, twastopinze. Icyo ukora ushaka kucuza hano hejuru ukacugira tu selection aha cyangwa selection izo uyu munsi zonyine aujourd'hui. Biravana na wewe. Reka je ngire aujourd'hui. Apana tu selection aujourd'hui izo uyu munsi zonyine. Hanyuma ucuca hano handitse récupérer ucugira récupérer. Yes my people, ifoto zamaze kuba récupérer 195. Urabona zimwe na foto uyu munsi ni foto 195. Ucuca nyene kuri récupérer. Yes my people. So no kuri video nyene nuko nyene cha tusubirayo nyene kandi muri application tadusamo muri application nyene kugira ngo tugarukane ama video nayo kuko ziya zari foto. Turaza ngaha tuja dushariya hejuru kuri accéder à l'application. Hanyuma ce duca twinyore ibi by'amadolari tuyikoresha gratuitement. Ce tuja kuri video
yes video nazo nyine murabona ikiya scanner zimwe dufuse zimwe twari dufuse urabona ikiya ziskana za video deje gufuta ikiya ziskana 14 15 16 19 zozo si nyinshi guys zozo si nyinshi n'utu video duke ndaza mabanye cheka kuri ignorer l'autorisation est numérisée directement ya d'accord sawa nyimba ari iyi urayifyondako nyimba ari ukayifyondako nyimba ari ukayifyondako kagenda kafyondako hamucoca kuri récupérer my people récupérer so nikico gacubwenge rena nabateguriye uyu munsi mushaka kudashigikira no kutuba hafi mukora subscribe no kwamamaza ibyacu mushaka kudushorera n'abakenera telefone ziba zigezweho murumva yuko nka New Life Studio News yabazaniye buri kimwe mukeneye kijanye no kugira ngo mukurikirane ivyigwa byacu. Thank you.